igihe rero nk'iki n'igihe cyo gufatana mu nda, ni igihe cyo guteza imbere igihugu. Ikindi tuvuga kugwaruka nuko Rwagasore yari umuntu ari muto, byotangaza ku bantu benshi. Nugira rero ngo ugwaruka ntirucike intege, rumenye ko muri bo harimo ingabire zikomeye zo guteza imbere igihugu. Ko Rwagasore yatoronkeye intahe yo kwikukira, ugwaruka nta kindi turuzeye ko atari intahe yo kwikukira mu by'ubutunzi, kuko igihugu kikizerinze nikiba kirikukira neza, kuko ugisumvye ubutunzi agikoresha ibyo agomba. Ingabire ziri mu gwaruka zikore, turonke ba Rwagasore benshi, cyane cyane dushingiye ku byo yifuza amakoperative, iterambere ry'igihugu, na cyane cyane dufatiye aho tugeze no munsi. Rero umuganwa Rudoviko Rwagasore ntawe uzomwibagira ku byiza yakoreye abarundi, kuko igihugu kirongowe n'abarundi. Icyo twifuza nuko abo barundi ejo cyangwa hirya y'ejo utwara wese atofata iforo ngo have yigenza nk'umukoroni, akoroniza abenegihugu, akoroniza abarundi atwara. Yaravuze ati kurwanya abasuma n'abanditsi. N'umukuru w'igihugu mwabonye uri urubuga rwe rwa Twitter yavuze ati nicyo natwe dushyira imbere uyu munsi intambwe ubwa mbere turamukeza umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ku rugero amaze gufata wo kurwanya ubusuma, ubwambuzi, guhana ababigira, gupfunga bari mu ivyo bintu. Ariko turacari kure, ntiturabigera ko iyo mico n'imigenzi iracari mu Barundi. Hariho abakozi ba leta bakibikora, hariho bataza gutonda ku kazi. Icifuzo yipfuje yuko igihugu abarundi bose boronka ivyo bafungura n'amafaranga akaja mufuka, ntiturabishikako. Murumva ko tugifise igikorwa gikomeye, ariko turamutera intege nye n'icubahiro umukuru w'igihugu. Turabona bivuga, turabona abihagurukira, kandi ukabona ko biri ku mutima atari ivyo avugisha umunwa. Rero tumusabira ku Mana ko natwe abarundi indongozi twokumva ivyo ariko arakora, kugira ngo iyi ndoto ya Rwagasore izotindije mu ngiro. Kandi rero sibiba umunsi umwe, ni igikorwa ca buri munsi. Hariho abakujuragiza, hariho abakugwanya, kuko baba ubakuye amatamukano. Ntagire ubwoba rero abandanye, kuko umuntu agwanya abasuma yamana intambamyi nyinshi. Kino kibanza ni kibanza cogenderwa hamwe, cofatwa nka mize national muri Prona. Ico mucakira gute? Ubwa mbere iki ni kibanza gikomeye abantu bagenderana, mbona abantu bavuye mu makungu baza gucunamira. Rero ni ntatemwa y'umuntu ahambaye kandi adateye isoni. Nico gituma n'ubu duhamagarira abarundi, s'abanyamahanga gusa, abantu bavuye mu ntara zose, mu ntara mu mashuri mato mato. Ikintu kibuze mu Burundi, hari ico tubuze bita mu Burundi mu rurimi rw'igifaransa tourisme interne. Nuko abantu rero ugwaruka mu makomine atandukanye, nkuko twabibonye mu bihugu by'Ubushinwa n'ahandi, abantu baza kugendera ibibanza bikomeye birimo abantu bakoze ico bakora mu gihugu cyabo. Rero natwe mu Burundi ntwaritereza kuzirahimiriza kugira abantu baze bamenye ko umuganwa Rudoviko Rwagasore afise ikibanza ngaha, bamenye kandi bahashire n'udutabo turimo ivyiyumviro vyiwe, amajambo yavuze, kuko ni menshi twarayabonye. Hanyuma waciye ntaze kunama gusa, agenda ajanye n'utujambo, ivyiyumviro n'ivyifuzo umuganwa Rudoviko Rwagasore yasigiye abarundi, kuko turazi ibitabo vyinshi birimo amajambo. Rero iyo mize bo kuzana ngaha kugira umuntu agende nawe nyene atwaye ayo majambo, kuko kunamira gusa aha ntaco bindi bikwiye, ariko birakwiye ko n'umuntu atwara ivyiyumviro umuganwa Rudoviko Rwagasore yashikirije.